rero abakene bama bitwaza ikibazo ngo mbabarira canke ngo nabikoze kubera iki, bama bafise des excuses, ico bita ugwitwazo canke ibintu vy'imbabazi, impuhwe ndende. Umutima w'umukire nawe uba ukenera inyishu, ico bita solution. Solution rero kugira ngo ize uca wumva yuko haba habaye gukora cane, vya bindi bavuga gukora agafindo. Gukora iki ukarondera inyishu yaco, ugakora iki ukabona umusaruro waco, ugakora na kiriya ukabona umusaruro waco. Ariko umukene yamavuga ati mbabarira kino kintu sinogishobora, imisi yose yamavuga ngo kino kintu sinzogishikako, sinogishobora gutyo. Imyaka yo gukura nayo murayizi yuko iyo myaka ikuramutse hakiri kare cyane ku myaka 40. Twongeye kubaramutsa mwese muriko muradukurikirana kuri Dunda Entertainment. Uno munsi ntimushobora kubona amasanamu kuko ivyo twabateguriye dukoresha audio. Ejo ku munsi uheruka twararavye kuri rezo, aho twariko turaraba impamvu hariho abantu bakena abandi bagatunga, abandi ukabona iyo batunze ugasanga amahera yabo bariko bayononera ahantu hadasanzwe. Hari abayajana mu butabiro, hari abayajana mu bagore, hari abimbura bakayajana mu bagore, gutyo baca batuzanira icitwa mentalite. Mentalite ni mu gifaransa, ico bita kuvyerekeranye n'ubwoko bwo kwiyumvira, imyiyumvirire, kwiyumvira arico bita mentalite. Kwiyumvira naho bikaba bijanye no mu bwenge, la manière y'ingene ukuntu umuntu ashobora kwiyumvira. Kenshi rero kwiyumvira biba bifatiye mu bwenge, kenshi n'ingene umuntu ashobora kwiyumvira biba bifatiye kuko ngene abayeho, naho aba, n'ivyo yavutse abona, n'ivyo agezeko, naho yigira, no kuvuga aho yabaye mu karere, ingene ashobora kuba abayeho, nivyo bituma ashobora kwiyumvira mentalite ziwe. Ariko kuri réseaux sociaux ico bagiye batwigisha, bagiye bagereranya canke cakindi bita comparaison umukene n'umutunzi. Mbega umuntu arashobora gutunga akagira mentalite iteye ukundi kuntu? Umuntu arashobora gukena naho nyene akagira mentalite? Rero iyo umuntu akenye, akeshi ibice vyinshi vy'umuntu akenye abagira mentalite, no kuvuga mu bwenge bwiwe aba yaragize ahantu vyose bigarukira ivyo aba yarishizemo. Nico gituma muri rusange bavuga ngo ne jamais attendre, mu Congereza bavuga ngo never wait growing to grow, ngo ntuze wigere ngo uhagarika gukuza impano zawe canke ivyiyumviro vyawe. Uca wumva yuko byose bihera mu mutwe. Iyo ugerageje kuraba abantu bariko baragendagenda mw'ibarabara, uzobona abatunzi bambaye impuzu ziciriritse n'abagore babo, uzobona abagabo batiyitayeho, batarose n'akanya ko kugorora impuzu yabo, bariko bigendera mw'ibarabara mugabo bariko baradiringa, amadiri yabo ashushe. Uzobona umukene yarose umwanya wo koga, umwanya wo kugorora impuzu yiwe, niho uzosanga yaberewe.
muri Afrika niho uzobona umugore w'umukene yambaye neza, ariko wewe wagenda kuraba ugasanga yambaye ibintu agenda aracocera, ariko umugore wiwe akagerageza akamwambika neza. Ivyo abigira kubera mu mutwe aba yaribajije ati none ninakena umugore wanje akambara nabi akagenda gusa akambara ibinyoteri bizogenda gute? Ico gihe arihamba kugira umugore wiwe yambare neza, yambare ibirenze, cyane cyane ku munsi w'Imana. Umuntu akenye uzosanga yambara ya mipira, hari imipira usanga igezweho, ibirato cyane cyane bijya vyama superesi uzosanga vyanditse ko za Adidas, uzosanga yanditse ko imipira za Gucci, za Louis Vuitton n'izindi, izo uzomenye ko zirenze, amapantaro, amashakira n'izindi, aho kwambara izisanzwe. Biboneka yuko umukene muri rusangi iyarose agaco, iyarose akantu acagenda akifata neza, kandi ico gihe haba hataragera. Umukene uzosanga akoresha amarezo sosiyo, iyo atomboye akagura telefone ya WhatsApp, buri munsi ashiramwo amamega. Ayo mamega ikintu yakoresha kuba ari gusamara, agasamara kuri Facebook, yagenda akagenda kuraba kuri YouTube, agaca agenda kuri TikTok, akazohamara umwanya munini, ugasanga isaha iraheze, isaha 2 ziraheze, hanyuma inyuma ya saa sita hakuryama ngo aruhuke, naho nyene akabisubiramwo inshuro nyinshi. Ariko ikintu abantu batokwibagirwa uno munsi, ndagisubiramo, ikintu abantu tutokwibagirwa uno munsi, cyane cyane twebwe turi mu Burundi, nuko tutokwibagirwa yuko Facebook, TikTok, Instagram, ivyo bintu bitaduhemba. Ariko imisi yose uzosanga abantu twabisariye. Ni kubera iki? Ni mu mutwe. Umwanya wacu turawutakaza mu kuraba ibitatuzanira akamaro. Ariko kuri ico nyene tuba turi kuvuga mentalite y'umuntu ntisa n'amafaranga. Nico gituma umutunzi n'umukene baba bafise ico bita mentalite, ariko ukungene bazikoresha bose baba bafise ivyiyumviro, ariko ukungene babikoresha nivyo bitangaje. Umuntu yageze gutunga aba yarakenye muri rusange, aba yavutse ntacyo afise, ariko mu nyuma akiyumvira ati reka nubake ejo hazaza. Ariyo mpamvu umutunzi uzobona ajana umwana ku ishure, hanyuma umukene nawe akamujana ku ishure akavayo. Kubera iki? Biyumvira bitandukanye. Ariko umutunzi abwira umwana ati mwana, ibi uri kuriga uno munsi bizoguteza imbere muri 2060, muri 2040, turi muri 2020 gutyo nakarorero. Ariko kuko haba hariho abantu benshi baba bafise amahera, ariko nabo bakaba bitwara nk'abakene, uzobona ari babandi amahera yabo bayajana mu bagore benshi. Uzobona wa muntu yakira amahera akayagura imodoka arizimvye, hanyuma haheze imisi agaca yigongesha. Ikitazo gutangaza nuko uzosanga atunze wenyene mu muryango, abandi nabo bariko barajya ubugura ruguru muri interieur, ntashobore kugura imodokari ntoya. Burya imodokari ntonto zose zigira amapinane, izitari nke zifise ibibanza 5. Mugabo uko Karina yoba ifise ibibanza 5, niko na Prado ifise ibibanza 5. Bitandukanira yuko Prado izimvye, Karina ikabizimbutse. Umutunzi acareka kugendera muri Karina ariko agacagura Prado. Ariko amahera yari kugura Prado, iyo yakira imitahe akayihereza abo mu muryango wiwe, yopfuye
bakavuga bati uno muntu yaradufitiye akamaro. None aca asanga yisanze muri plado, ugaca usanga umugore umwe ntamubumba, ugaca usanga hirya no hino apfuye yivuza. Mentalite y'umubose avuga ngo hagupfa nivuza, nako nipfuza nzopfa nivuza. No kuvuga ibyo byose yaharaniye arabiraba akavuga ati n'ubundi ngo nta myaka 100, ngo reka ndabikoreshe byose nzopfa ndabiriye. Kandi igihe apfuye hariho n'abatabimushimira baba babimuriye, nk'abakobwa n'abandi bantu agenda hamwe barabara ngo bamunezereze. Ariko igihe yabitwaye akabifashisha umuryango wiwe, icyo gihe azopfa nabo bahere aho yarageze batera imbere. Hariho rero umuntu atagira inoti ariko ugasanga yitwara neza, aribo babandi bavuga yuko uzosanga bararambye naho atakintu na kimwe baba bafise. Ni hahandi bavuga ngo batindi ngo ariko bararamba hewe. Uravye arabona kiriya gihe ukazokwama umusanga kwibarabara n'umukene araho. Uzi impamvu baramba bakenye? Nta bintu birebire bagenderamwo, ivyo kurya inyama, kuborerwa imivinyu, kugirante. Usanga yibereye ngaho, ejo uzomusangaho, nejo uzomusangaho. Nukuvuga kuri we nta gihinduka. Ariyo mpamvu uzosanga umukene ashobora kuramba gusumbya umutunzi. Niyo mpamvu uzosanga umukene ashobora kugira mentalite ziteye imbere gusumbya umutunzi, kuko umutunzi aratunga amahera akayononera mu bindi bintu. Ikindi gikurikira kivuga ngo uko abantu bakenera kwiryohera imbere yo kwiga. Ngo kubera iki? Ngo abantu ngo imbere yo kwiga bakenera kwiryohera. Nukuvuga buri muntu wese icyo araba kubanza kwiryohera imbere yo kwiga. Ariko muri rusange uravye abantu baba bategerezwa kwiga imbere yo kuronka 6. Bya bindi bavuga 6, nta mudogiteri yatangura kuvura atabanje kwiga. Ariko ubonye agacu k'amafaranga ubwo nyene aja kwiryohera, aja kwinezereza, hagutegura ejo hazoza hageze kure. Niki bashatse kuvuga? Ikindi kivuga ngo umutima w'umukene ukenera kwiga imbere yo kwiryohera. Niki rero twategerezwa kugira? Ariko uzosanga abakene imbere yuko babona yuko bo kwiryohera babanza guheba kwiga. Nico gituma uzosanga mu Burundi abantu barenga ibice 80 ata amashure bize ngo bayamare. Aho rero abona yuko bene wabo harabaje bambaye neza, harabamaze kubaka amazu, harabamaze kuba bafite ibintu, harabagiye Bujumbura bakabona ibizu byaraduze, abo amashure bagaca bayata bakagenda kudandaza. Abo bihira baba ari bakeya ugereranije n'ababa barahejeje amashuri. Kubera iki tuvuga gutyo? Umuntu yize amashure akora imirimo yose, ariko umuntu atize amashure arafise ahagarukira mu mirimo yiwe. Umuntu yize amashure ashobora gukora ibirenze, kandi ashobora gukora n'ivyo abatize amashure bakora. Urumva bakora ibintu vyose. Ikiba gisigaye ni muri wa mutima wiwe, mugabo agategezwa kuba yahejeje ya mashure yiwe. Ikindi gikurikira nuko umutima w'umukene urondera imisi yose ijambo ryitwa mbabarira. Vya bindi bavuga ngo les excuses. Buri kintu cyose atakoze, eka n'Imana arashobora kugenda akirega akavuga ngo mbabarira kuri ibi ntakoze. Abana nabo bakaguhamagara iyo washaje bakakubaza ngo mbega papa waturondereye iki? Agaca babwira ngo mbabarira basha ngo ni nabanaka ngo babigize ngo nari mu mugwi wa banaka. Rero abakene bama bitwaza ikibazo ngo mbabarira canke ngo nabikoze kubera iki.
bama bafise des excuses, ico bita ugwitwazo canke ibintu vy'imbabazi, impuhwe ndende. Ibindi bica bikurikira, umutima w'umukire nawe uba ukenera inyishu, ico bita solution. Solution rero kugira ngo ize uca wumva yuko haba habaye gukora cane, vya bindi bavuga gukora agafindo. Gukora iki ukarondera inyishu yaco, ugakora iki ukabona umusaruro waco, ugakora na kiriya ukabona umusaruro waco. Ariko umukene yamavuga ati mbabarira kino kintu sinogishobora, imisi yose yamavuga ngo kino kintu sinzogishikako, sinogishobora gutyo. Rero umuti w'umukene uraba ivyo abantu bafise. Yewe umutima w'umukene wama uba uraba ivyo abantu bafise. Urashobora kubona aho ubaye baraje bakagira umushinge, bakubaka inzu, ukazobona inzu nziza, ni etage, basohotse baryohewe, abandi bagizene, ariko wewe uzopfana inzigo. Kandi hariho umuntu uvuga ngo urya ngo kari agapeti, ngo nakabona karengana, ngo none raba kasigaye kanjaburira ko ibishanga. Ubu ni wo mutima w'umukene. Umutima rero bita mentalite w'umukene uraba ivyo wokubaka, uraba ivyo wokubaka ukananirwa. Uko kunanirwa rero niho haba hari intege nke z'umuntu, kunanirwa kwiyumvira ibintu bizima, kubona yuko umenga wacerewe n'ivyo bintu. Ico kintu rero nico gifata abantu kikabashira hasi, na shetani igaciza igasasa aho hantu. Igikurikira nuko abantu batari bake baguma batembereza amavideo atagahunda, ariko abandi nabo bakayakoresha mu kwiga bubaka ico bita amahigwe. Mu gifaransa bakaca bavuga ngo ni créer des opportunités nako. Rero abenshi baja mu marezo sosiyo bagomba gucreya les opportunités, bagomba kuvyaza umusaruro amahigwe yabo. Ariko benshi mu Burundi nabo baja ku matelefone yabo kugira biryohere, nko kuri TikTok, Facebook n'ahandi Instagram. Sinavuga WhatsApp kubera WhatsApp benshi hariho abayikoresha ku bwa business, ariko Instagram nizo zindi mbuga, Facebook gutyo, abenshi babikoresha bagira ubusamazi. Aba babiri rero bakaba bakoresha imbuga zimwe, ariko umusaruro igihe uba atari umwe, ucubona yuko twese telefone tuba tuzifise, amamega tukagura, mugabo umusaruro wavyo ukaba ari wo utandukanye. Umusaruro rero wo gukoresha ayo marezo sosiyo warukwiye kuba ari umwe. Abantu tukaraba amarezo sosiyo, umuntu akaraba video akagira ikintu ayigiyemwo, ariko abenshi turaba video nta byinshi tuba dushaka kumenya, kugira ngo twisamaze akanya kacu gahere. Abo babiri rero bakaba bakoresha ivyo mu gihe biba bitandukanye. Uzobona abantu bafise amatelefone, ariko ntuzomenya ikintu bayakoresha. Igitangaje rero nuko imvugo, uko witwara vyose biraheza bikakugeza ku kintu ari ciza canke ari kibi. Abantu bose baraheza bagaca bacicuza bageze muri ya myaka yo gukura. Imyaka yo gukura nayo murayizi yuko iyo myaka ikuramutse hakiri kare cyane, ku myaka 40. Abenshi uhereye ku basirikare n'abapolisi bato benshi bapasiyona ku myaka 45. Uca wumva rero yuko kuva ku mwaka wa 40 umaze ku isi, yuko no kuduga batangura kukwita umuntu agomba akukuruke. Rero benshi ibintu vyose tugenderamwo bipfa kuva ku myaka 18 niyo tuzi. Mu Burundi ku myaka 18 umwana yitwaye neza
ashobora kuba ahejeje post fondamentale. Ku myaka 21 umwana aba ahejeje baccalaureat. Ico gihe n'umuvyeyi yoshobora kukubwira ati mvira mu rugo ndakuramuye genda ukore. Mu bindi bihugu ku myaka 18 baba bamaze kugutegura baraguhejeje usigaye ugenda kuri terrain. Ariko mu Burundi biba bitandukanye. Urashobora gusanga umukobwa w'imyaka 28 kugera ku 35 40 akiri mu nzu kwa nyina. Umuhungu wewe biba ari bitangaza. Ariko ku bantu bagira voyage bakagenda kwiga hirya mu marise, bakagenda hanze bakaraba hirya no hino, ku myaka 20 baba batanguye gutambaza. Nukuvuga amahirwe dufise ari hagati y'imyaka 20 n'imyaka 40. Inyuma y'imyaka 40 kuduga uzosanga umuntu aba ariko aricuza ivyo atakoze. Impamvu tuvuga yuko ari imyaka 20 ya mbere, imbere y'imyaka 20 abantu bose bagufata yuko uba ukiri umunyeshuri, utigeze wiga ingaruka zavyo nazo ziraboneka. Ariko warize ku myaka 20 21 abenshi baba bahejeje baccalaureat, kuko ufata imyaka 7 canke 6 utari bwaje ku ishuri ugacushirako iyo yindi myaka 13. Urumva ikiza mu myaka 20 canke 21. Igihe rero cawe umaze kuba uvuye ku myaka 20 ukagera ku myaka 40, utateguye ikintu hagati y'iyo myaka, umaze kuduga ku myaka 40 uzosubira inyuma uharure uti mbega ino myaka nayimaze ndi hehe. Iyo usubije amaso inyuma ukaraba ivyo waciyemo, ukaraba ingene wafyinye kuri WhatsApp, ukaraba ingene wafyinye kuri TikTok, ugaca usanga abandi bantu bariko barinyongera ibride, imodoka ritanyobwa n'igitoro bayita BYD. Izo modoka ukazosanga bazifisa ari benshi mwibarabara, benshi muba mwarakuranye munganya imyaka, wamubaza ugasanga afise imyaka 38 40 gutyo, yarayirose imbere y'iyo myaka. Nawe ukaba nta n'inzu uracapanze utanga ishano gusa. Ico gihe urumva yuko nta kindi kiba gisigaye atari umujinya utura abantu, gukubita umwana, kugira nte, kuraba abandi bana bari inyuma bafise imyaka 20 10 n'ingahe 13 14 25 27 ubahendesha ibihumbi 10, ubatera imigera, ubatera umutima mubi. Nta kindi uba usigaje atari ico kwicuza gusa no kwankiriza ubuzima bw'abandi bantu usize inyuma yawe. Natwe kuri Dunda Entertainment turakubwira tuti igihe cyose ugize icizere muri wewe ntushobora gusubiza ibirenge inyuma. Turagisubiramwo, igihe cyose ugize icizere muri wewe ntushobora gusubiza ibirenge inyuma. Mu Cyongereza bavuga ngo never wait to progress. Bagenzi mwariko muradukurikirana, nimba ushobora gukurikirana zino nyigisho za Dunda Entertainment, uragira icigwa ukuye muri bino bintu. Kino cigwa ukuye muri bino bintu gikorereko nonaha, none ubunyene ugikorereko, kuko uzokwicuza ibizokurikira igihe washikana imyaka 40 nta kintu na kimwe ufise, nta mugore, ntaki, eka na 30 kuduga. Usanga tugenda tugira ibimaramare, abavyeyi bacu bakaduhanura, abandi bakadusubirako ngo mbega ukumva bakubwira ngo mbega mwana uzova mu rugo ryari, mbega mwana uzorongora ryari, mbega mwana uzova ryari, mbega mwana uzokora ryari. Ico gihe baba bakubona uri umusore uri ngaho mu rugo
uri ku myaka 30 bakabura uracaryama mu rugo iwanyu, uraho warahejeje amashuri wibereye ngaho, bakabona uri umukobwa ntari mikashi udandaza, icyo gihe bakabona wibereye ngaho, ukazibona mama kumbure turi mu myaka y'abahererezi, ukumva kubwira ngo mwana mbega nta n'umwe ashobora kukuraba, mbega kutarongorwa, mbega kutarongora, hemwe nararogewe, oh la la. Gutyo niho uzomenya bien yuko imyaka twayimariye mu gufyina, imyaka twayimariye mu gufyinata, nta kintu na kimwe tubona. Ibyo byose uzomenye yuko bihera mu mutwe, hehe iwacu, mu mitwe iwacu. C'est la mentalité, ni mentalité y'umukene, kumva yuko uzopfa ukenye, abandi nabo bafise imiduga za BYD za hybride zitakinwa n'igitoro, bizokurusha cyane wumve wicwe n'irari ryo kugenda gufata b'abakobwa bo muri fondamentale n'abandi ubatera inda bose n'imigira n'ibindi byose bitandukanye, wica ingo z'abazubatse ubirukanga inyuma atakindi ngo uri umupfubuzi. Ku myaka 35 warikomeje, ufise ibyuma ku maboko ku maguru, ngo warikomeje, ngo ugiye gupfubura birondereye ingo, nabo bararushe barondera ingo, abakobwa nabo baraho bajagaraye, yibereye muhira nawe yibereye muri business, yaza yarushe agaca amubwira ngo ntukibasha, nawe ibyo bintu nta mwanya yigeze aronka byo kubigenderamo, ugaca usanga yibereye ngaho agira kamwe gusa gaca yiryamira. Mugana wataye umwanya ngaho, wibereye ngaho urindiriye umugabo, ukuranya abasore nk'uko umenga uri kukuranya impuzu ku mubiri wawe, kugira ngo uri kuraraba uwukwemeza, ariko ugasanga uwikomeje aragushimye, aragutwaye, yagushize mu rugo, wasanga yigirira akantu gatoyi, ugaca usanga icyo nico uciye uhora umuntu yirondereye, ugaca uvuga ngo ngwino ngo umfuburire, kumbe cya gipfubuzi cyananiwe no gutwara uwaco ngo akijane, ngo amujane muhira yubaka urugo, akabaho ariko arapfubura gutyo. Ugaca usanga ni ibibazo nk'ibyo. Hindura ivyiyumviro. We are here to change our mentality, our mind. Gutyo ugajoza usanga mu mitima yacu hariho icyahindutse. Murakoze, mwari kumwe na Ndikuriyo Merance, Imana ibahezagire. Iyi yari Dunda Entertainment. Amahoro, ku mazina nitwa Iradukunda Neville, nkaba nipfuje kubatumira muri evenement izoba itarike 21 z'ukwezi kwa gatandatu, izoba ari kuwa Mungu uraha imbere, izoba amasaha ya 8 z'umuhingamo muri Hotel Source du Nil, hariyo sale yitwa Ikiyaga, niho tuzobonanira. Turatumiye abajene mwese muri ahi Bujumbura cyangwa mu Burundi hose, mwipfuza iterambere, mwipfuza kugira aho mugeze, haba mu by'ubutunzi, haba mu by'umuhamagaro wanyu, kaze uwo munsi tuzohayagira ibitari bike. Ntidutumiye abajene gusa, turatumiye n'abavyeyi barashobora kuza kugira bazoronke ibyo bafasha abana babo, canke bazane nabo bana babo. Turatumiye aba employé, abo twita abafise ubuzi, aba fonctionnaire ba leta cyangwa bama institution privée, murahawe ikaze, tuzohigira ingene twiteza imbere. Karibu cyane kuri iyo tariki, izoba ari intango y'ubuzima bufise intumbero. Murakoze.